twoca dusimbira muri basketball naho nyene ni Vitaro Basketball League kiki bona yuko baraye barangije inkino z'ibirarane bari bafise mu kurindira yuko igice cya kabiri kiza fazare barayirangije rero tugomba turabe mbega fazare irangiye gute hagati novuga imigwi itandukanye inkino zari zasigaye nizo bariko barabarangiza bakina mbere yuko novuga bagaruka mu nkino zo gusubiza kuko igice cya mbere cyiganwa cararangiye hano rero tusigaje kuraba mbega igice cya kabiri cyiganwa bizoba bimeze gute ariko kuri zino nkino rero zibiri zariko ziragenda zikinwa murabizi ko Remesha rifise match y'ikirarane ku munsi wejo igihe cy'isaha zitanu ekipe ya Remesha yinjiye mu kibuga itanu mu mitwe na Tigers Remesha itsinda amanota 65 kuri 50 difference de 15 points baba novuga bemeje yuko havuye urunani na Dinamo irinde ekipe ishobora kuza novuga ikigaragaza ikafata ijambo ni Remesha niko twabibonye novuga muri no higanwa wanashima siko kuva muri no higanwa gusa kuva mu higanwa ry'umwaka uheze iyi ni ekipe yabaye ya gatatu muri playoffs yabaye ya gatatu muri championnat régulier nuno munsi irangije iri mu kibanza cya gatatu ekipe ya Remesha mu gutsinda ekipe ya Tigers amanota 65 kuri 50 Remesha rero nuko kiki ku nsinzi yabo byabashize novuga heza hashobotse byabashije hashoboka ni nyuma yo gutsinda umugwi wa Gymkhana baza bavuga bati katurabe ku rukino rwa Tigers ni imwe mu migwi urazi yuko bakurikirana ariko Remesha iraza rero gati twe twarikomeje muragenda mubaze urunani twatsinze Remesha ritsinda Tigers bisa nko yorohewe rero vyumvikana ko ari ikintu ciza abakoze kugira ngo bashobore kuraba yuko vuga ati baje muri vyayibanza vyiza rero cyumvikana ko Remesha yagize exploit nziza mu gutsinda Tigers ariko urundi rukino aronse rwa rurindira abantu benshi cyane gose n'urukino rwa gurunani na Dinamo ragone rwa rw'ikirarane kuko benshi basana bariko bararangiza ariko izi ni nkino zitari zaheze bakinye ibirarane hari ku munsi wejo w'Imana match rero yaciye kurikira niyo wari kuravuga ya Dinamo n'urunani ni mwibuke neza ni match yari yatanguye ikinwa hama haza kugwa imvura igice cya mbere novuga bamaze gukina karta zibiri imvura ikiragwa ari nyinshi cyane gose kuri departement mwico gihe kipe y'urunani yari imbere inota rimwe ryonyene kuri Dinamo bari bamaze gutsindana amanota 25 kuri 28 icaba ngombwa yuko go rukino bagungurutse bagunguruje rero isango rero ryari ryo ku munsi wejo basubira kandi kwinjira mu kibuga rero resultat zarangiye canke zitazigaragaje ni Dinamo yatsinze ekipe y'urunani amanota 68 kuri 53 difference de 15 points cyumvikana yuko amanota make n'ababa bagiye begerana muri mita nkuko babigize ugasanga ni nota rimwe umenga ari 31 32 ariko baraza ukabona ko Dinamo bari motive n'urunani bashaka iyo difference bashaka kugira icyo bahinduye ariko ni Dinamo style yerekanye ati turi equipe yiteguye turi kimeze neza urazi yuko ni equipe twabonye ku isoko itashizemo ingufu nyinshi tubona irondera bakiyo balokobo ngaha irashiramwo bake bo mu mahanga ariko ubona yuko bari bafise abatari bayizeye cyajewe ikintu mbonye kuri no match kiki ndabonye yuko urunani kuri match riseri bakinye na Dinamo uriya muhungu yabafashije mu mwaka weze batamufise ariko Dinamika bifise ababagibe jena chembona yuko urunani n'ubundi bikigoranye ko botsinda Dinamo oya ahubwo koko kwata jambo bovugana Dinamo kuko kiki twemeranye uriya muhungu ibintu yakoze kuri match za Dinamo iyo babatari bamufise bari kubibintu sinibaza yuko hari cyo cyari gukogwa kurande gurunani
wibuke niwe yadeclenchije novuga match mu misegonde yanyuma ari kumwe na Mariki n'Ivrevre Mariki yabari kumwe ariko uravye uruhara rw'uriya muhungu Dinamo yari yabagurukanye Ivrevre na Dinamo bari bafise abakinyi bakomakomeye mwaka uheze aba ba Amayo aba ba Etienne Tametongwe ku munsi w'ejo yari mu kibuga bo bamugarukanye muri batanguranye na championnat régulier aba ba Samkelo Chele nawo niwo ariko cyo nagomba kugaruka urunani bagize recruitment nziza au niveau local Dinamo ahubwo ndiko mvuga urunani ahanyene ngaha anye iwacu yego kuzana bujeje ababujeje urumva ndetse n'abandi kugumana Mamadou Diume nyene akagumaho ariko ku ruhande rwa Dinamo bobo Dinamo imoteri yabo ninde nono mukinyi Gibe ariko hakiyongera ko uwitwa Chuma Toto atsinze amanota atari make no match yonyene Chuma Toto no match yaremesha yarabambawe cyane rero je ikintu ushaka kugaruka uravye muri basketball gusa iri sifi kusa kugira irema imwe yonyene ndakwiye igira difference uno musi mu runani nk'uvuga ati elema hari yanye iri capable kugira difference uyu bujeje Romis sivyo siwe basigaranye ubunye niwe kabisa niwe bafise kuko aba ba Clark nabo nyene nabantu bo ngaha ba effectif niko no barafise ico bakora ariko uruhara rwabo burya rurafise aho rugarukira sivyo ukacuzana aba Mariki Mariki urumva araho nyene urumva Mariki nawe birasaba yuko abafise umuntu amupusa nkuriya muhungu bakoze ibintu bidasanzwe mu mwaka uheze Jean-Jacques Boisse zere kumbure no bwa nihagera ko ku ma playoffs nihagera ama playoffs oya hari impinduka zizoba ndetse n'izi ni phase retour Maroc mazoba au niveau ya effectif kuri niveau ya effectif ndabona yuko Dinamo bafise nka elema zibiri zateye ikibazo runani ku ruhande rw'urunani badafise uyu Giberi hamwe n'uyu unye Chuma Toto nabakinyi beza Tametonge ndetse na manota atari make 17 amanota 17 ariko nicabonetse bamwe nabonye basa nk'abavyidogera kuko bavuga bati abanyarunani ati vyabonetse yuko umukinyi umumenere atawuhari arahari ariko atari ku rwego rwiza kuko bafise Clark bafise na Mariki ariko biraboneka yuko umenga harakantu nyene kaba kavuye ko ariko urabe nkaha abana barokubura ko bakomeye urabe Gilbert urabe Richard raba Brian hariya Gasongo baramuzanye na wene uyu mwene wao na Gilbert ngaha Beni nguyo ngaho nabandi rero biyongeyemwo vyumvikana yuko nabantu bamenyerera rero higanwa nabakinyi basa nabazinanye gatoyi ariko bakyongera ko abandi rero vyumvikana gusa sinova ngo ni Dinamo urumva ko n'urunani haragiye ruza bakaza bameze neza kandi se equipe mbi ariko ni Dinamo vyabonetse yuko ku rukino rwo ku munsi w'ejo bari motive kandi baraka yuko abo bakibibonekeza cyane gose Tuma Toto arasa 3 ashobora ko ibintu byinshi agatsinda amanota 20 wenyene Tametonge Etienne yitanga Gilbert uko nyene n'abandi bafashanya ariko vyumvikana yuko iyi match ni Dinamo di match batsinze badatsindwa rero ni ikintu ciza kuri Dinamo turindire urunani ntiruri kure urumva ko nabwone rugize defete zibiri ni defete yande ya Remesha na defete ya Dinamo rero vyumvikanaho Dinamo bakwiye ikibasiga rero turindire phase retour mbega urunani ruzotuzanira biki ko numva ko havugwa ati urunani tegwa bakiyo turafise beza bahari bawujejero mu mise bahari bamadudume barahari nabandi atariko biraboneka yuko ku kibazo c'umumeneur kumbure no mu pivot ati biboneka yuko hakenewe amarokrituma kuri ayo maposte mbega bimeze gute ariko nibivugwa na bamwe
bashoboye kubona utubuze muri uwo mugwi ariko byose biva ku mumenyereza niwe amenya abakinyi uriya muhungu Landry Ndikumana n'umupivo mwiza ariko arakeneye umuntu azaramusegonda nawe ntabwo novuga ino ibaye umwaka ugira kumbure gatatu ikipe y'urunani mugendera kandi nawe umenye iyi shampiyona ntiyari wo top vraiment cyane sinzi ko ari gusubira inyuma yagira n'imvune nyinshi imvune sinzi ko ari gusubira inyuma canke kari kurabona yuko ikibazo c'umupivo Mamadou Diouf nawe n'umukinyi n'umupivo nivyo ariko nawe hari urwego rwiwe match ntiyamworoheye na gato match byumvikana yuko ico kintu na Gasoro babonye bati ariko ico n'abantu bavuga kuko no munsi umuntu umukinya abaye mwiza bavuga ati turafise umupivo abaye mubi bavuga ngo nawe dufise ariko igihari kuco twabuye ku ma playoff turaba kuri Jean-Jacques Boissy ari umumenere mwiza tukabona wa munyamerika hari yitwa Brighton Hopes ibintu nk'ivyo aza akagira ibintu akaboko ko abafise abamenere beza hariko no munsi hari Clark na Mariki hari akantu nyene kaba kabuze paraporo ya Giberi canke Cuma Toto bashobora kuba ari abakinyi beza rero vyumvikana yuko ni Dinamo yagiri motive imeze neza iratsinda urukino mbega muri phase retour bizogenda gute Dinamo arabandi bakinyi zokongera uko baremerewe kuzana abandi bakinyi mbega urunani hoho utwo twuvugwa hirya no hino kuri izo elema zibuze bazoshobora kuza bazifise muri phase retour kugira ngo dushobore kubabona muri playoffs bameze neza playoff bumva hoho baba bafise ukugura abakinyi batari bake b'abanyamahanga rero cyumvikana yuko ni match Dinamo yo kwifelicita kuko yatsinze ni match taba yoroshe bona yuko ni migwi mikeba rero felicitation kubanya Dinamo kurwo kino batsinze kandi bisa nkuko byabonetse yuko muri karta ya nyuma bagiye baraduga ku manota menshi basunze urunani nuko nk'abakinyi bagiye bitwara neza kurande gurunani witwa Bujeje Romis niwe novuga igaragaje amanota 18 yonyene niwe yasinze Osimake ariko kandi yasamye robo 10 ama na robo 10 ariko kurande gwa Dinamo abakinyi bagera nko kuri batatu bitwaye neza urumva yuko bica bipusa ekipe Cuma Toto amanota 20 robo zigera kuri zingahe amanota 20 hariya anye Etienne Tametonge yatsinze amanota 17 na robo zigera ku 8 ni mu gihe witwa Joe Gibert nije imbere yatsinze amanota 7 nako yatsinze amanota 7 n'ivyo na robo zigera kuri 10 na ko robo zigera ku 7 ariko kandi atanga assist zigera kuri 11 nivyo biharuro novuga vyivugira ku ruhande novuga gwaba bakinyi bagiye batandukanye nuko reka tuve muri basketball ariko nuko bibutsa ni igice ca mbere kirangiye Dinamo iri ya mbere defete imwe yonyene batsinzwe na Rezipo kurande gurunani babatahukanye ikibanza cya kabiri defete zibiri Dinamo na Remesha Remesha n'abagatatu bafite defete zibiri nabo nyene batsinzwe na Tigers Remesha batsinzwe na Rezipo Remesha batsinzwe na Rezipo baratsindwa n'urunani Rezipo Remesha yatsinze urunani Remesha rero batsinzwe na Rezipo baca batsindwa na Dinamo nivyo Rezipo nibo batsinzwe n'urunani yabo Rezipo yashobora kuba ya kabiri nukuraba neza Rezipo iyi ni defete yo bifise ko Rezipo yo baratsinzwe na ko yaratsinze Remesha yitsinda na Dinamo yatsinzwe n'urunani gusa sinibaza ko Tigers yo baratsinze umugwi wa Rezipo naho rero vyumvikana yuko umugwi wa Rezipo ushobora gusanga ari wa kabiri nukuraba neza ni wa gatatu ahubwo ushobora gusanga ari wa gatatu hama bakane bakaba Dinamo nako Remesha bari kumva ko Tigers barangije ari mu kibanza cya gatanu nuko byifashe reka novuga tuji Buraya